mutuyagire mutubwire akazina kanyu n'ibikorwa mujejwe muri kino gikorwa no mw'isengero. Jewe akazina kanje yitwa Nimbona Dieudonné, nkaba nsanzwe ndi umupasitori nkorera aha kuri rino shengero. Hanyuma ibi bikorwa by'abagendana ubumuga bikaba ubwa mbere bitangura aha muri shirahamwe ry'amashinga y'Ababatiste mu Burundi, byahereye ngaha muri shengero ry'Ababatiste ryo mu Ngagara. Mbega mutuyagira ku vyerekeranye na kino gikorwa catanguye ryari, catangujwe nande? Iki gikorwa cyatanguye mu mwaka w'2018 aha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kuva mu 2015 cyarakogwa mu bindi bihugu. Cyatangujwe n'umukristo yitwa Timotheo Tibo, umukristo wo muri shengero ry'Ababatiste muri Amerika, akaba yabitanguje yibuka abagendana ubumuga, kuko nawe ubwiwe yari yasanzwe yavukanye ubumuga, ariko ubw'ubuntu bw'Imana arakizwa. Hanyuma umukinyi w'umupira witwa baseball wo muri Amerika agira ikiganza ciza, aronka amafaranga menshi, aca yumvira kwibuka abagendana ubumuga ngo bagire umugoroba nabo, kubera kenshi abantu bagendana ubumuga babasiga mu mihana bagiye mu minsi mikuru, n'abagaca yiyumvira ko nabo bogira umunsi w'umunezero aho bagirirwa neza bakahitabwaho. Mbega kuva mutanguye kino gikorwa hano mu Burundi, mubona kino gikorwa ikintu kimaze guhindura, haba kuri abo bagendana ubumuga canke haba kuri rino shengero co bari ikihe? Kuri abantu bagendana ubumuga baragira akantu ko kwiyumva ko ari abantu nk'abandi, kuko turabereka ko Imana ibakunda. Aha kuri iri shengero haramaze kuboneka abakijijwe baje muri bino bikorwa batarakizwa, ariko bamaze kwizera kandi bamaze no kubatizwa, bamaze kuba abakristo hano mu ishengero. Hariho n'abandi bashika kuri 2 bakijijwe nubwo bakize ubumuga, bamaze gukira ubwo bumuga, kuko tunabasengera. Mbega n'ikihe kintu wobwira abandi barongozi b'amashengero na cane cane abatabona ubu isano hagati yo gusenga no gukwiragiza ubutumwa bwiza hamwe no gufashanya mu kibano? Icyambere mpereye imbere nko kuri ishengero ryacu, ubwa mbere tukibikora twaguma twumva yuko umengo tuzobana yadufashwa, ariko ubu nk'ishengero tumaze kugira umuhate n'ingingo yuko ibi bikorwa naho tutoronka imfashanyo twobikora. Hanyuma ikigira kabiri, mu kibano aba bantu turabona yuko bashobora kwiyumva neza kandi bagira urukundo mu bandi, kandi turabona yuko bagera ku rugero rwo gukunda ishengero ry'Imana bikabanezera, kuko tumaze kubona intahe nyinshi z'abantu bahindukirira Imana cyangwa bakagira ibyizerwa, kandi bakerekana ko bafise umutima wo kubonekana ko ari abantu bari mu bandi baremeshejwe. Hanyuma mu kibano abantu bagenda babitaho, kandi turabona yuko nko mu minsi iri imbere uko barushiriza kuja hamwe, tugenda tubigisha ngo barushirize kutikumira, babane n'abandi kandi baje hamwe n'abandi. No mu kibano turabona ko hatanguye kubonekana ikintu cyo kubiyegereza, kubakorako, kubakorera ibikorwa bindi by'ingirakamaro, no mu mashure n'ibindi turabibona. Kenshi iyo umuntu ari mu bihe bidasanzwe yamakenera ko abantu bamuba hafi. Mu kibano hano mu Burundi turabona yuko ikintu cyo kuba hafi abantu bagendana ubumuga cyangwa bafite izindi ngorane gitera gitituka, ari naho henshi usanga benshi bari nko mu mabarabara kubera babuze umuntu abafata mu mugongo. N'ikihe kintu bayagira kugira ngo kibabakure bumve by'ukuri bo kwama biteguye kumviriza umuntu ari mu bihe bidasanzwe? N'ikihe umuntu ahomba mu gihe atari ko araraba ryiza wundi atamuhaye ugutwi kugira ngo amubere ikiraro amufashe? Ikintu cya mbere nyamukuru, twebwe igikorwa tugikora nk'abakristo no kwibuka uruhara rwacu nk'abakristo, kwitwararika abandi, na cyane cyane ko umwami wacu Yesu Kristo yabigaragaje. Hariho abantu benshi bagendana ubumuga mu makoraniro batitaba, ariko tubona Yesu Kristo yarabiyegereje, ibipfamatwi arabihumura,
arabizibura amatwi, ibiragi arabiha kuvuga, impumyi arazihumura, abagendana ubumuga butandukanye Yesu yarabakijije. Twebwe rero nk'abakristo ni igikorwa cyacu ntangere cyo kwitwararika abo bantu, tukagera ikirenge nko mu cya Yesu, tukabikora nk'uko Yesu nawe yabikora, kugira ngo birushirize guhesha Imana icubahiro. Nabo nyene tubiyegereze, tubabwire ubutumwa, hanyuma n'abandi nabo babegere, bababwire ubutumwa kandi babafashe, kuko bazoronka impera mu ijuru nk'abandi bantu. Mu dukorere neza nabo ntitubibagire, kuko nabo n'ibiremwa by'Imana. Ego Pasitori, turabakengurukiye cyane ku kanya mwaduhaye no kubw'igikorwa mwatunganije. Namwe turabakengurukiye ko mwitanze mukaza hano. Imana ibahezagire cyane. Ego murakoze.